nashaka gusoma ijambo rito imbere, ijambo rigufi imbere y'uko dusenga dukura mu Baheburayo 12 dore ku murongo wa mbere, Baheburayo 12 umurongo wa mbere. Nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibiturebera byose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Umurongo wa kabiri, dutumbereye Yesu wenyene we nyanduruko yo kwizera kandi riwe yagusozereye, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Umurongo wa gatatu, nuko mushire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije, kugira ngo ntimucobogore ntimudendebukirwe mu mitima yanyu. Gushika hano iri jambo ry'igiciro Pawulo abwira abo mu gihe ciwe, hanyuma hano atanze impanuro ku bwoko bw'Imana. Uyu munsi bibwirwa twebwe nk'uko byanditse ku murongo wa gatatu, ngo nuko ngo mumwiyumvire ko mushire umutima kuri uyo, tumwibuke buri gihe mu bintu byose turimwo, mu bintu byose ducamwo mu buzima, kuko turabona yuko haranditse hano ngo mumushire ku mutima, canke ngo mumwibuke uyo yihanganiye ibihari canke abamuhanze bihambaye bityo abanyabyaha bamuhaririza. Uko niko dukwiye kubikora bindetse n'abashiki banje, icoshika cose ntidukwiye gucika intege, ntidukwiye kuruha, ntidukwiye no kuba abacitse intege bagenda ataco bitayo, ariko turamura amaso tumwiyumvire ko nk'uko uwo yadutanguriye, kuko yatubanzirije mu nzira gushika ku musaraba i Karuvari. Ntiyigeze araba ikintu na kimwe, ahubwo yajanye inzira yari irateguriwe, yari gushobora gucagura iyindi, ariko yatoye iyo kugira ngo jewe nawe dushobore gucungurwa, kugira ngo dushobore gukizwa nawe. Yaragiye ababazwa urupfu ku musaraba, asuzugura isoni, guhimbaza no gushimwa. Hanyuma haravugwa ngo abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Aho niho yicaye, kandi aho niho natwe twokunze gushishikarira, tukabanza tukihangana mu bintu byose bishobora gushika, ibintu byose abantu bashobora kuvuga. Ntiyaraba n'ibyo abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga canke ibyo abafarisayo bavuga, ibyo abandi bantu bose bavuga, ibyo ntiyabyitwararika na gato. Yarazi ico aje gukora kandi yabandanije inzira yiwe. Aho rero niyumvira uko mbere tutarabashiki banje, Imana yatugiriye ubuntu, Imana yaradutoranije, yaradutoye itugira twebwe abantu bayo, kugira ngo ubwoko yihariye yarije, kugira ngo natwe tumere nkawe. Hari umwanditsi w'indirimbo avuga ngo Yesu nshaka gusa nawe. Turashaka gusa nawe mu bintu byose tukiri hano ku isi, hanyuma tukaba tumwiyumvira ko, tukaba tumwibuka ibintu byose yasohoje ku bwacu, nk'uko yagiye ibyo bamukoreye. Niba ariwe bakoreye ibintu nk'ibyo bakundwa, natwe ntituzoziganywa mw'ino minsi. Imana idufashe twese, ego. Hanyuma Pawulo aca abandanya akavuga, akatwereka abantu bose b'Imana, akatwereka igipfungu c'ivyabona. Iyo dusomye icete gitangurira iki, abo bagabo bose, abo bantu bose baravugwa, bakavugwa no mu mazina yabo, kumbure si bose, ariko igitigiri kinini co muri bo abihanganye bakihanganira mu majambo y'Imana,
hanyuma bakumviriza ibyo imana yababwira. natwe dutegerezwa kumviriza ibyo imana yatubwiye. ntidushobora kumva ibyo abantu bavuga biruko twozimira aho dutumutwe tugira urujijo. ariko turabe uwo we mwami umwanditsi inkomoko y'ukwizera kwacu kandi ugutunganya ntarahinduka, aracari wa wundi ejo ahise kandi no mu bidashira. n'uyu mugoroba naho dushaka izina ryiwe hejuru, turashaka kumusaba ngo abandanye kutuvugisha biciye ku ijambo ryiwe ry'igiciro kandi ryera. ndizera yuko ntiyigeze na rimwe aduheba gushitsa uyu munsi. yamye aduha ibifungurwa bibereye n'amazi meza. turasenga rero, turamusenga kugira ngo aduhe mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. turahaguruka ku bw'ibyo. data uri mu ijuru, turagushimira hamwe kubwo iyi saha y'umugoroba, kubwo kino gice iyi saha. turanezerewe yuko uburyo bushasha dukoraniye hano kugira ngo duhe icubahiro n'ubwiza izina ryawe. ego mwami, turashaka misi yose kwiyumvira kuri wewe, kukwibuka ku byo wadusoreje, ku byo wakoze ku bwacu ku giti, ku musaraba igorogota. nibyo wakoze mwino mezi, kuko wakoze ibihambaye, ubimenyekanishije ubushobozi kandi wahishuye ibyari binyegeje, kandi wuguruye imitima myinshi, kandi wuguruye inkebuzo kugira ngo dushobore imyumvire yacu, kugira ngo dushobore kumva umuhamagaro n'ibimenyetso mwino minsi yacu. mana yizigirwa, turagushimira kandi kuno ubu ko turanezerewe kandi yuko turi ubwoko bwawe, abo watoranije, abo wahamagaye ugatoranya imbere yuko isi iremwa. mwami wizigirwa, turagusenga kandi turagusabye ngo bandade kuduhezagira ubu, wezagire abo bose baje, nabo bose batari hano bagiye mu biruhuko, aho babari hose, haba ku buzi bose ubahezagire. niryo sengesho ryacu, uhezagire ubwoko bwawe bwose mu bibanza byose, ahantu hose mu bihugu byose. niryo sengesho ryacu mu izina rya Yesu, amen. rimwe na rimwe iyo turaba iyi si, twiyumvira ngo n'abantu batwaye. iyo bavuga tuba twumva nk'aho umenga igice cy'abari mu isi cyose kirumva, ariko umunsi umwe isi yose izokumva. ubu abo mu burasirazuba bumva ibyo umuntu akomeye mu burasirazuba avuga mu burengerazuba, abo mu burasirazuba nabo bumva ibyo mu burasirazuba yumva, abandi nabo ntibumva, ntacyo bitwaye uri karavuga. ariko umunsi umwe amavi yose azopfukama kandi ururimi rwose ruzokwatura yuko Yesu Kristo ari umwami, kandi nk'umwami rero ni Imana, kandi nk'Imana arengeye byose. yariho mbere ya byose kandi azoba ahari igihe ibintu byose bizoba byahindutse umunyota, ibintu byose bigasubira kuba bishasha. umwami byose byabaye bishasha. umwami we azoba ari wa wundi ejo hahise, uyu munsi niwe byose bidashira. turashobora kunezerwa ko turi mu ruhande rw'uwanesheje. inyuma ya byose yaranesheje. murabeze mu ntambara hariho rimwe rimwe abantu baba baruko, baba bari ngaho, baba bari ngaho igihe intsinzi yegereje, bakabona ati ni byiza ko tuba turi ngaho. ariko hamwe n'Imana intsinzi ni ikintu cyamaze kurangira gihari. ibintu byose birayigamburukira. Pawulo akavuga rero ngo ntibiragaragara, ntibirabonekana, ariko byose
bimwumvira, ariko ngo igihe umwansi wa nyuma urupfu ruzogamburuka ruzoshirwa munsi, niho ijambo rizovuga ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi urubayi rwawe rurihe? Wakuzimuwe, intsinzi yawe iri hehe? hariho ibintu binkoyeze ko cyane guhera mw'iyi weekend, na cyane cyane guhera mu makoraniro ye Zurich. Ndabizi yuko twinjiye mu kindi gice gishasha, canke tuvuge ngo Imana igitanguze, kandi birakwiye, bizoba bikwiye yuko uguhishurwa kw'ijambo bikurikirwa no guhishurwa k'ubushobozi bw'Imana, bigakurikirwa no guhishurwa k'ubushobozi bw'Imana. nta kuri byogenda. Imana niyizigirwa mu ijambo ryayo, igumya amasezerano yayo. Niba rero twatahuye ko Imana ifise umugambi, ko ifitanye umugambi natwe, hamwe nawe, hamwe nanje, ko twawushizwemwo, tugashigwa muri uwo mugambi w'Imana uwo ifise ku bwacu, ko tugize kigabane gikomeye mu mugambi w'Imana, mu bwami bw'Imana. Imana ntizokora ibyo ikora mu kibanza cyacu, ahubwo hamwe natwe, kandi biciye kuri twebwe, nk'uko byari bimeze mu ishengero ry'ubwa mbere. Umwami azoshira umugambi wayo, awushire mu bikorwa utabari gukora. Birakwiye ko Imana tuyibona ko ari nyakuri mu bintu byose, kuko ni nyakuri. Buri jambo ryose ry'Imana ni ukuri kutabanduka. Kandi ibyo rero byatumye niyumvira, ninde by'ukuri ari umuntu? Umuntu ni iki? Mbega uri iki wewe? Ndinde jewe? Turi iki mbega? Nategeza kuvuga ngo umwami yabaye uwa mbere wo gushiraho igihano c'urupfu. Yaravuga ngo umunsi uzojyako uzopfa. Urupfu rwakwiragiye rushika ku bantu bose. Ninde rero agomba kwitega igihano c'urupfu? Niba tuba twiteze ku masentare hano ku isi, utuntu tw'udukosa duto ntituba tuganishwa uruhano rw'urupfu. utegerezwa kuba wakoze icyaha gikomeye kugira ngo icyo gihano cy'urupfu gishobore gutangura kwiyumvirwako. Ukugwa k'umuntu, ukutumvira, uguhonyanga ijambo ry'Imana n'ibindi bintu byose bijanye n'ibyo, cyari icyaha gikomeye nk'icyo imbere y'Imana. Yari yashinze igihano cy'urupfu ku bantu bose, kandi nta muntu n'umwe ashobora kwikura muri urwo rubanza rw'Imana. Hanyuma turasoma ku mwami wacu yuko ngo yaharuranywe n'abambuzi cyangwa abagizi ba nabi, ngo yishira ko urupfu, hanyuma apfa ku bwacu ku musaraba i Golgota. Yesaya 53:12. Nk'utagira icyaha, kubwo abanyabyaha bose, wovuga ngo mwenda tafaranga. Mbega uko ariko bimeze? Ego, mu maso y'Imana, mu maso y'Imana twese twaronse igihano c'urupfu twese. Canke mwiyumvira yuko ngo yoba hariho umuntu hano ku isi ngo yoba atari umunyabyaha imbere y'Imana? Aho rero nabandanye abeho igihe cyose abyipfuza. Ntibishoboka. Urupfu rwinjiye rushika mu bantu bose, ariko muri abo bantu bose, muri abo bantu harimo abantu baronse ubugingo budashira,
ont compris batahuye notre ko condamnation a été mise ugutsindishwa kwacu kwashizwe kuri we, et que nous avons ngo reçu hanyuma twaronse ubugingo budashira kubwo kwizera umwami wacu n'umukiza wacu. Je crois Ndizera yuko Imana nous a accordé tant de grâce yaduhaye ubuntu bwinshi n'exagérons kandi ntituzorenza urugero, nous avons pu rester sobres ko twagumye dutekanye, twagumye tushinze imizi yacu mu ijambo ry'Imana, kandi yuko Pawulo abyandikira Abaheburayo amarrer notre ancre jusque derrière icishimikizo cacu kiragenda igashika inyuma y'igihozo. Ni Abaheburayo 6:19. colporter des déclarations ou des versets dufise imirongo ya Bibiliya iba isabagiye uko, ariko twaretse igishinga nahe cose c'ivyanditswe vyera bifatira kandi biratuvugisha. nous croyons Turizera que Dieu yuko Imana a une troupe ifise umukuku uwo izokwishuriramwo, uwo izokwerekanamwo abantu, nk'uko twabyumvise na korari yabishimitse ko ngo mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Kandi icyumviro rero canjemwo mu buryo bushasha ubu kwa Mungu nuko ukuvuka ubwa kabiri bishoboka gusa biciye ku rubuto rw'Imana, ni kuvuga biciye ku rubuto rw'ijambo. Kandi igihe cyose haba harimwo uruvange mbere rwa kidini, havuka ibi byagwa, haba harimo ibi byagwa, nta muntu n'umwe ashobora kubihunga. Dutegerezwa kubona Imana nk'inyakuri, ariko guhera aho ijambo ritunganye riba riri aho, hanyuma urubuto rw'ijambo rukaba ruri ngaho, rushobora kwinjira mu bugingo bwacu bikarema ikintu gishasha ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Kandi ibyo turabyizera n'umutima wose. Mbere na mbere byari bimeze uko nyene, kandi intumwa zarabyanditswe. Nk'akarorero, Petero arandika hano muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri kuko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller, ngo tuze twegukire umwandu utazobura, utanduye, udakabirana, dans les cieux. mwabikiwe mu ijuru. Verset 5. Umurongo wa 5. Qui par la puissance de Dieu mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. Umurongo wa 6. Ivyo murabinezererwa cane, naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. kuko bitobura kuza. Umurongo w'indwi, kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu cyangwa ngo ubunyakuri bw'ukwizera kwanyu bigaragare, kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira naho ivugutirwa mu muriro ikaramura, kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro
vous, lorsque mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. verset 8, vous l'aimez, Umurongo w'umunani, que uwo muramukunda vous n'ayez pas vu, naho mutigeze kumubona, en lui, bien que vous kandi n'ubu naho ne voyez pas, mutaramubona muramwizera, vers lui des cris de joie, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza comme katovugwa. transfiguré. Verset 9, Umurongo w'icenda, que vous obtiendrez le salut de votre mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu, foi. nico kakiza k'ubugingo bwanyu. Ein kostbares und wunderbares Wort. Quelle parole précieuse et merveilleuse. Mbega ijambo ry'igiciro kandi ryera. Imbere y'iherezo ya kino gice, Suivante. amajambo akurikira yaciye yandikwa dore ku murongo wa 22. Im Gehorsam zur Wahrheit, zu ungeheuchelter 1 Pierre 1 verset 22. Petero wa mbere igice ca mbere 22. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitari uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima. Umurongo wa 23, ko mwabyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko muvyawe n'imbuto itabora, De la parole vivante. mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Ich lese vielleicht doch noch den nächsten Vers. Je vais peut-être lire Kumbure ces suivants. reka some umurongo ukurikire kuko ni iherezo Qui compte. ry'umurongo nico kinyamukuru. Car toute chair est comme Umurongo wa l'herbe 24, kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi, de l'herbe. ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi. Sa fleur tombe. Ivyatsi biruma, Verset 25, mais la amashugwe agahunguruka. éternellement. Umurongo wa 25, ariko ijambo ryoraho ryamaho ibihe bidashira, Qui vous kandi iryo a été niryo annoncé jambo message ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza mwabwiwe. Amen. Ça, c'est le résumé de l'évangile. Iyi ni incamake y'ubutumwa bwiza. En tant qu'être humain, Twebwe nk'abantu ici, comparé à l'herbe, turi hano tugereranywa n'ivyatsi, kuko abari umubiri bose mbere nawe nanje il nous suffit de regarder autour biduhagije gusa kuraba hirya no hino yacu, turaba mu mazu y'abakukurutse aho babitwarika. Ivyo rero bigira neza abantu bose guhera mu bwana, soit leur âge, ntaco bitwaye imyaka canke ubuto ngene bumeze, comment des personnes ukaraba ingene abantu bari bakiri bato, qui étaient jeunes, abantu bari bato en bonne santé, bafise amagara meza bakomeye, vont vers bakagenda bagana ku iherezo ryabo. sur terre. Rien n'est plus certain Kwisi nta kintu na kimwe cantakuka ku bantu bahari nk'urupfu, turabizi twese. et l'on voit qu'une fleur Turabona ko ishugwe est glorieuse. ishugwe ni ryiza. Quand on regarde les Mbere iyo uraba amashugwe des couleurs afise amabara meza cyane, le parfum ukumva akamoto kayo, hanyuma ukabona bukwi na bukwi ntagihari, elles s'épanouissent aravaho, et le vent souffle, umuyaga le soleil se pose sur elles et elles disparaissent. araguka, izuba n'umuyaga bigakorako, hanyuma imiyaga ukaza akazimangana. Kuko ivyanditswe biravuga ngo abari n'umubiri bose bameze nk'ivyatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi. Toute la gloire terrestre Ubwiza bwose bwano ku isi, de ton corps et de mon ubwiza corps, bw'umubiri wawe bw'umubiri wanje, regardez raba là donc burabe nshe cyane abagore bakiri bato, abashiki bacu uko bameze kose, pas quand elles sont jeunes et qu'elles igihe aiment tant se regarder dans le bakiri miroir, bato elles se voient et bakiraba mu kiyo, byose bikabanezereza. Hanyuma hakaza igihe aho umuyaga uzungura uhuha, hanyuma imishatsi igatangura kuzanamwo imvi, ugatangura ibintu byose, kumbure ugashaka kubinyegeza ukabisunika, ne peut pas le nier. Tout ushobora kubihakana. Ibintu bukwi na bukwi ibintu bigatangura kuba bitandukanye. la gloire
ubwiza de toute chair, bw'abari mu mubiri bose fleur de l'herbe. bumeze nk'ubwiza bw'ibyatsi. Igihe rero tubiraba En Israël, na jeanette twabibonye muri isirayeli, splendeur de couleur, hari là, ubwiza tout le monde bwa cyane aho abantu bagiye bicara barafotora. Iyo twagiye uyu munsi woca usanga ataka na kimwe gisigaye muri ibyo byose byarumye, il ne reste que le souvenir. hakaba hari gusa icibutso. Verset 24. umurongo wa 24 ngo kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi, ngo n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi, ivyatsi biruma, Et sa fleur amashugwe tombe. agahunguruka. Verset 25. umurongo wa 25 ngo ariko ijambo ry'uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Il y a des hommes. Hariho abantu Cette enveloppe abo mortelle dans ce corps nk'uno mubiri upfa ont un corps bafisemwo reçu quelque chose hinjemwo baronse ikintu kidapfa, ni kuvuga ngo ijambo ry'Imana. et c'est ainsi Kandi uko niko qu'ils ont biri, été immortalisés. uko niko bagizwe abadapfa, bisigurwa ngo baronse ubugingo budashira. Il est dit ici, verset Haravugwa hano ku murongo wa 23 ngo né de nouveau, non kuko du commencement, mwabyawe ubwa kabiri commencement, mutabyawe n'imbuto ibora, ariko mwabyawe n'imbuto itabora, c'est-à-dire par la bisigurwa parole ngo vivante et éternelle. mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Nous avons Rero la vie éternelle. dufise ubugingo budashira ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Hanyuma Dans le verset 25, umurongo wa 25 c'est ce qui nous importe le plus. nibyo twitwararitse cyane. Hano haravugwa Mais la parole ngo du ariko Seigneur ijambo ry'uhoraho éternellement. ryamaho ibihe bidashira, Or, c'est ngo kandi la parole qui vous a été annoncée iryo niryo jambo ry'ubutumwa comme bwiza message de salut. bw'agakiza mwabwiwe. La parole de Dieu, Ijambo en ry'Imana même temps, l'évangile de Jésus-Christ. ni n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. L'Ancien Testament, Mbere kera mu bantu zo mu izina rya kera dushobora kubisoma muri kino gice cya Petero, on dit, baravuze ici il a été écrit hano à partir du handitswe verset duhereye 10, ku murongo wa 10, 1 Pierre 1 verset 10. Petero Aussi de ce rimwe salut, les prophètes rimwe ont umurongo wa 10, réfléchi ibyago gakiza et fait des recherches abavugishwa n'Imana ari bo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe, été accordé, barabirondera cherchant à découvrir barabisesa, était le basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byaco cerekanwa na mwemu wa Kristo yari muri bo, lorsqu'il leur attestait d'avance yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe au Christ et ses gloires n'iby'ubwiza bw'uburyo suivraient. bwinshi bwagira buze buyiherukire. Déjà les prophètes de l'Ancien Testament Mbere abantu zo mu izina rya kera sur la grâce bavugishijwe ku buntu, et nous l'avons hanyuma twarabironse, ils ne partiront pas les mains vides. ariko ntibazogenda iminwe igaragara, bazoba bari mu bwami bw'Imana nk'uko natwe mbere byanditswe mu Baheburayo akavuga ngo ntibigeze bashikira ugutunganwa rwose tutari kumwe, Ils attendent seulement kandi ngo que nous les barindiriye gusa yuko Peut-être qu'ils ont tubasanga. le dernier verset. kumbure dusome umurongo wa nyuma wo mu Baheburayo 11 ahavugwa intwari mu kwizera, abahizi era imirongo ibiri ya nyuma, Abaheburayo 11 umurongo wa 39 n'uwa 40, Verset 39. umurongo Et tout cela wa 39, à la foi desquels il fut abo porté bose témoignage. bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe. Verset 40. umurongo wa 40, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza Pas atteindre la kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Ils parviennent à la perfection, mais pas sans nous. Ils attendent ntibashikira jusqu'à gutunganya ce rwose que le nombre tutari kumwe, complet de l'Église barindira igitigiri cuzuye
du Nouveau Testament cyo mu isezerano soit entré et alors gishasha ce que kikinjira notre aho rero Seigneur acasoza ibyo umwami a dit. umukiza wacu ubwiwe yavuze ce jour-là, ngo muri uwo munsi vous serez muzoba assis dans mwicaye le royaume mu de Dieu, bwami Abraham, bw'imana na Isaac, aburahamu na isaka na yakobo et voici ngo ce ehe qui arrivera. raba ibizoshika Imaginez-vous mwumvire que yuko vous et moi soyons un jour mwebwe assis à la grande table du nanje royaume de Dieu, twaba twicaye ku meza nini mu bwami bw'imana n'abahanuzi bose n'abantu bose b'imana et même avec notre Seigneur. mbere n'umwami wacu ubwiwe Comment nous sentirons-nous? mbega tuzokwiyumva gute shaka kubabwira Abraham, mbere na aburahamu grand serviteur de Dieu, n'abakozi bakomeye b'imana seront là que par bose bazoba bari aho ku bw'ubuntu aucun ne pourra se nta muntu n'umwe vanter de son mérite. azoshobora kwirata uko yari abibereye Aucun ne pourra nta muntu n'umwe azoshobora no kwidodombera démérite. ko atari abibereye Tous sont sur le même pied. bose Et tous ont été rachetés bazoba par bari par ku gihagararo kimwe bose bazoba bacuguwe n'amaraso amwe iyo dusomye muri matayo 27 igihe a versé umwami son sang yamena à amaraso Golgotha. yiwe igorogota Son sang à Golgotha. ku maraso yiwe Et igorogota c'était crié. arasemerera aravuga ngo byose birarangiye nibyo Il y eut un tremblement de terre. habaye Les ugutigita rochers se isi iranyiganyiga fendirent. ibitandara biramenagurika imva ziruguruka benshi mu bera Sortir de basohoka mu mva zabo inyuma yo kuzuka kwiwe. Il faut également lire birakwiye no gusoma umurongo les versets 51 et 52. umurongo wa 51 na 52 witonze kandi ugabirije Pour comprendre exactement kugira ngo utahure neza ingene ibintu byakurikirana. vous est dit ici Turabwirwa hano qu'il ne devait yuko pas parvenir à la perfection ngo sans nous. ntibategereza gushika gutungana rwose tutari kumwe nubwo muri bo bari bafise igishiganaye c'ubwiza c'ukwizera kwabo. Vous aurez déjà aimé contempler la perfection. kumbure boba bakunze kuba baramaze kubona ugutunganya rwose. Oya, bategerezwa kurindira yuko igihe cabo n'igihe cacu Venu. bishika. Ici, Hano j'avais encore une parole hano narifise que je voulais lire irindi jambo nashaka gusoma avec la parole de bihuje n'ijambo ryatanguje kuko umwami wacu nawe souffert. yarabajwe Il cyane a supporté et nous croyons, yihanganiye kandi twizera yuko ari we nous niwe aide dans toutes nos épreuves. adufasha mu bigeragezo byacu byose kuko nawe yategereje kubicamo. Nous l'avons lu, il a nk'uko supporté twabisomye patiemment. yihanganiye ibigeragezo. Mais j'ai lu tout à l'heure une parole. ariko mu kanya gaheze nasomye ijambo muri Petero yuko Exact et adéquat. Ici, c'est peut-être ici, dans bimeze neza. Ni hano muri Petero wa mbere kabiri, Pierre 2, Petero wa mbere kabiri du verset 20. umurongo wa 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? ngo kwihanganira gukubitwa ibipfunsi mwo icaha mwo kwihaya iki? Mais si ariko vous supportez la souffrance lorsque mwo kwihanganira eh bien, c'est kubabazwa mwowe gukora neza ubwo n'ubuntu imbere y'Imana. cela que vous avez été, nivyo bishimwa ku Mana. parce que Christ Ivyo nivyo mwahamagariwe kuko na Kristo yabababarijwe vous a laissé un exemple. akabasigarana icitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muciwe. Verset 21. umurongo wa 21 Il n'a pas commis de péché et il ne ntiyakoze s'est pas trouvé de fraude. icaha kandi nta n'ubugunge bwasanzwe mu kanwa kiwe. Verset 23. umurongo wa Quand il a 22 été insulté, il n'a pas insulté de nouveau. na kabiri nta cyaha yakoze kandi we nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Ferré de umurongo wa menaces, 23 il a yaratutswe laissé ntiyabasubiza, juge yarababajwe justice. ntiyabahigira,
ariko yiha idaca ugwankunzi. Dushatse kugaruka ku buhanuzi ubwo Simiyoni yavuze, barashaka gusoma muri Luka igice cya kabiri, Luka igice cya kabiri, haranditswe hano Luka igice cya kabiri ku murongo wa 34. Simiyoni arabahezagira, abwira nyina Mariya atumve, uyu mwana ngo ashiriweho kugira kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa. Kuba yarihanganiye byose kuba bari bamuhanze, twabisomye mu Baheburayo 12. Ibyo byari byaravuzwe imbere y'igihe. Mu Baheburayo, iyo handitse mu Baheburayo 12 umurongo wa 3 ngo uwo umushireko imitima yanyu, uwo yihanganiye ibihari bikomeye abanyabyaha bamuharirije, ngo kugira ngo ntimudendebukigwe ngo mucike intege, ntimucobogore. Ni mu Baheburayo 12:3. Baramupfutse, bapfuka n'umutwe, baramukubita, hanyuma baramubwira bati wavugishijwe neza, ubu rero tubwire ninde agukubise. Nta kintu na kimwe yakoze, ni yaciye ashira ingumu mu mufuko wiwe, yaretse ibintu byose biraba. Reka tuvugishe ukuri, sivyo? Nta nkeka twoba twashavuye, reka tuvugishe ukuri. Ariko hano umwami wacu yadusigiye akarorero. Mwiyumvire ibyo yategereje kwiyumvamwo. Uyu umwami w'ubwiza, umwami w'abami, yaraje kugira ngo akize, acungure, arondere ibyari byarazimiye, akize, azane agakiza n'ubuntu. Hanyuma aritegereza, uwo bwiwe ategerezwa kuba mu bintu byanditswe muri Yohana uwa mbere ngo yaje mu biwe, abiwe ntibamwakira. Umubabaro ntidushobora kuwibaza. Twumva umubabaro w'ibwina mu mitima yacu, we yiyumva mwiki. Ariko hano Simiyoni yari yabivugishijwe ko ngo umenye ko uyu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, ngo no kuzoba ikimenyetso kigawa, ngo ikimenyetso kizohanga. Hanyuma inyuma na Paulo nawe yabibonye nk'uko Simiyoni yabivugishijwe ko ngo mumwibuke cyangwa mumusheko imitima, uwo yihanganiye ibihari bikomeye, bityo abanyabyaha bamuharirije. Abaheburayo 12:3. Umuntu aguharirije, akaguhaririza, akakubwira ibi, akakubwira n'ibindi, birabandanya. Twese turi abantu nk'uko nabivuze. Igihano cy'urupfu uko biri kose byavuzwe bishwe kuri twebwe, kandi twese turazi icyo ibyo bisigura. Ariko wowe umwami wacu, nta muntu n'umwe avuyemo, ariko uwera, uwo mwami we mu byumvire, uwo Imana, iryo jambo irinyandike mu mutima, name niyumvira kuri we, uwo mucunguzi wanje. Kubera iki inzira y'umwana w'Imana acunguwe itegerezwa kuba itandukanye niyo umucunguzi yatanze ikiguzi? Hategerezwa kuba
harimwo uguseshwa ugusa niyo nzira y'umwami. kandi ibyanditswe byera rero biravuga ngo muzoba mugowe mu butumwa, muzoba mugowe isi yose niyo bibavuga neza. ariko nyine murashobora gutahura yuko buri munsi iyo hariho ikinyamakuru cya gikristo, izina ryanje ryosanzwe ririmo ryanditswe mu bidome binini bisomeka mu nkuru. icyo rero si ikintu cyoroshe, ariko ubu nsomye hano ngo mwiyumvire kuri uyu yihanganiye ibihari bikomeye abanyabyaha bamuharirije gutyo bamuhanga. Rero 12:3, mbega umwami wacu ntiyari gushobora kubwira umuntu wese uwo ari we uwo ari, ntiyari gushobora gutuma umuntu wese amucira ku ruhande, ntihasigare ikintu na kimwe. hanyuma umuntu wese akavamwo akikuramwo akoze ko umuntu amajambo y'umwami yemejwe ibyaha akubiswe namwe mu Imana. oya, ntibamumenye. mwemu w'Imana ategerezwa kugurura umutima w'umuntu. umwami w'ubwiza ntiyigeze akiza umuntu n'umwe kiretse uwo aje kugira ngo akizwe. kandi uko ariko handitse ngo nimuze mwese abo ku mpera z'isi kandi muzokizwa. Yesaya 45:22. agakiza kategereza kuza kavuye i Siyoni, kandi ijambo ry'umwami rikava i Yerusalemu. mumwibuke mumushe ku mutima. Abaheburayo 12. ndashaka kubyibuka ibyo. iryo ni ijambo rimbwira jewe ubwanje, rimbwira cyane ngo mumwiyumvireko. aho rero tuca twimbira kuri twebwe, hanyuma tuguma twizunguruka ko tukavuga ngo yego mwami kubera ibyo bintu byose. iyo tumwiyumviriye ko we tuzotsinda, dushobora guhagarara neza, dushobore kuvuga ati mwami n'ibi nabyo bigize umugabane w'ijambo ryawe muri kino gihe ibibazo byose ntegereza gucamwo. ni umurongo wa 3 ngo uwihanganiye ibihari bikomeye abanyabyaha bamuharirije uko. mwiyumvire rero icyiyumviro ngo kumwiyumvira ko kumushyira ku mutima, ukamwiyumvira ko mu byo babajwe n'ibyo yihanganiye. umurongo wa 3 ngo kugira ngo ntimudendebukigwe, ntimucobogore cyangwa ngo ntimucike intege. mbega iryo si ijambo ry'ubwiza. iyo twiyumviriye ku bwacu, tukiyumvira ko ubwacu, cyangwa tukiyumvira ibyo tuba turimo, turibira, turadobera. ariko iyo tumurabye tukaraba kuri we, hanyuma tukavuga tuti mwami, ego mwami, ati ibyo mbona nibyo mbamwo n'utuntu duto, iyo ndatugeranije n'ibyo wowe waciyemo. ndagushimiye rero ko umpaye inkomezi zihagije kugira ngo shishikare, kugira ngo sincike intege. kandi ni nabyo umuhanuzi Yesaya avuga. Yesaya 42 umurongo wa 2 ngo ntazovuza induru, ijwi ryiwe ntirizokumvikana mu nzira, ngo ntazovuna irenga, ntazohosha irenga rivunitse, ntazozimya urumuri ruyenga, ngo azomenyekanisha neza ibyo kugororoka. we ubwiwe nawe ntazozima kandi ntazoshonga imbere y'uko abanza gushiraho ashinga amateka mu isi. uko niko biri ibintu byose mu bwami bw'Imana. ngo mu 3 kugira ngo ntimucike intege, ntimucubogore. Abaheburayo 12:3. murabizi yuko yaraje aza ku bwoko bwa Isirayeli, aza ku bwoko bwiwe bw'isezerano, barabiwe kandi ntibamumenye. ndabizi gushika uyu munsi igihe azosoza ibyo umuhanuzi Zekariya yanditse, ngo bazoraba umwami uwo bacumise, ngo bazorira bikomeye. murashobora kubisoma, biranditse neza muri Zekariya 12 umurongo wa 10. ngo bazomuririra, bazomuborogera
un premier-né. nk'uko umuntu aborogera umwana Et à w'imfura ce jour-là, ils regarderont yapfuye. celui qu'ils ont transpercé. ngo aho niho bazotwitegereza uwo bacumise ngo bazoboroga bazobabara bikomeye. Zacharie 12, verset 10. Zekariya 12 umurongo wa 10. Ndizera yuko umwami Achève son œuvre Imana en aheraheje igikorwa ciwe, ahereza igikorwa ciwe mw'ino minsi. Ndizera yuko dutegerezwa gufata umugabane muno mugambi nous w'Imana. devons être une partie de ce plan. Dutegerezwa kuba umugambi mu mugambi w'Imana, Que ce soit dans le bien ou haba dans mu le mal, byiza les canke mu joies, les bibi, peines, mu vous savez, sont mibabaro, très mu étroitement liées. munezero. Murabizi ko ibyo bintu biregeranye cyane, birafatanye. Ibi bica mu bwina no hejuru, ariko ibi byose twicaramwo n'Imana. Comme notre Seigneur, Niba nk'uko umwami wacu, souvent à nk'uko l'avenir, tuzobibona kenshi muri kazoza, entendu et cru. twarumvise kandi twizeye Ce amasezerano y'Imana yo muri kino gihe. alors le Seigneur doit Aho rero recevoir en nous ce qu'il umwami ategereza kwakira ibyo afite uburenganzira byose muri twebwe, nk'uko byagaragaye kiriya gihe kera mu mubiri, igihe incamake y'amasezerano yose yo mu isezerano rya kera yabona ugusohoza kwayo yasohoza. Turabizi yuko igihe ibihe byasohoza ibyo byarabaye kandi byashika kimwe inyuma y'ikindi. Ni nako bimeze ubu. Igihe kiraha ibintu byose bizosohoza nk'uko Imana yabivuze mu ijambo ryayo. Dusigaranye ikintu kimwe gusa cyo gukora, tumushimire, hanyuma tumenye ku ruhande rumwe nk'abantu uko bigaragara ku isi tumeze nk'ibyatsi, nk'amashugwe yo mu murima. Turashurika tukaba tweze, hanyuma uwundi munsi gusa tugihari, ariko ijambo ry'umwami ryo rigumaho ibi bidashira. Kandi iryo niryo jambo twumvise, nibwo butumwa bwiza bw'agakiza kacu. Si gusa ijambo ry'Imana, atari gusa ijambo ry'Imana, atari gusa ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ijambo ry'Imana rihuye n'agakiza kacu, amahirwe yacu, ubucungwa kwacu. Ijambo ririmo ubushobozi bw'Imana, ego rizogaragara muri twebwe, kandi n'ubu byaragaragaye mu gice cyayo ubushobozi bw'Imana. Imana iduhezagire kandi iduhe amasengesho ashikira intebe yayo y'ubuntu, kugira ngo by'ukuri dushobore kuvugana n'Imana nk'uko umugenzi abwira uwundi mugenzi wiwe. Tumubwire byose, ibyo twiyumvamwo n'ibyo twiyumvira, gusa tuvuge, tuganire nawe, nawe aradutahura. Mbere no kusoza umutima n'ibyiyumviro by'umutima, ibyo tutavuze we arabimenya, kandi nta kundi kuntu iyo bigenza kiretse gusohoza ijambo iryo yahaye ubwoko bwiwe kubwo iyi minsi ya nyuma, kuko agaba ku ijambo ryiwe kugira ngo arisohoze mu gihe gikwiye. Hahimbazwe kandi hashirwe hejuru izina ry'umwami. Amen. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wose kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro ryawe. Mwami, ni urubuto rw'Imana, nibwo rwashizwe muri twebwe, kandi niba abari n'umubiri bose bameze nk'amashugwe, ijambo ry'Imana ryo rigumaho ibi bidashira.
ni ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, ibyo twumvise kandi twumvirije. mwami wizigirwa, ubu rero ushobore gushyira muri twebwe umwuzuro w'ijambo ryawe nk'urubuto, kugira ngo ikintu gishasha kandi cy'Imana gishobore gusohokamo. mwami ndagushimira kandi ndaguhimbaza, unyemerere ndakurabe, wewe wihanganiye byose, wihanganye, wajyanye inzira yawe. mwami ukore ku buryo bw'uko niyumvira kuri wewe mu bintu byose, ibintu byose nshobore kuraba wewe ibinshikira byose, kugira ngo sincike intege, mpagarare neza mu kwizera, kandi ndakugiriye icyizere. ubihe bene data, ubihe bashiki banje, ubiduhe twebwe twese ku bw'ubuntu, mu izina rya Yesu, amen.